Hi guys, uyu munsi ngiye kubereka uko wateka imfunguro dukunze kugenda kurya muri resitora, ukuntu wakata ibirayi n'ukuntu washobora gukata inyama z'inkoko ukaziteka zikaryoha nka zirya duhora tugenda kugura mu maresitora. Uyu munsi tugira tuvyitekere mu rugo. Abana barabikunda cane, bagakunda yuko umuntu abasohokana ariko ugasanga bakunze vya birayi na za nkoko nyene. Ariko rero iyo tubitetse mu rugo ugasanga tubitetse ugutandukanye, ugasanga biratandukanye n'ivyo muri resitora. Rero uyu munsi ngiye kubereka ukuntu washobora gukata inyama z'inkoko n'ukuntu wazirunga, n'ukuntu washobora gukata ibiraya bikamera nk'uko umenga ni bimwe vyo muri resitora. Reka turabe ukuntu tubigira. Aho nariko ndabitonora, narimwo ndabitonora kugira ngo ndabitegure. Aho nari mpejeje kubitonora nca ndabironga aho vyasa neza. Egome hama ngo manze nkate izo nkoko, ndabereka ukuntu ushobora kuzikata hama ukazirunga ibirungo zikaza kuryoha nka zimwe tugenda kugura muri resitora. Ngiye kubereka ukuntu wazikata ibice bito bito, ibipande bito bito. Ndazikata ibipande bito bito, ndazikate zose ndaziheze, hama nimara kuzimara nca nkoresha birya birungo naberetse. Ariko nubwo utoronka birya birungo, urashobora gukoresha ikirungo kimwe ufise kandi bikagenda neza. Egome aho nari mpejeje kuzikata, murabona ukuntu nazikase, ntabwo ari nto cane kandi ntabwo ari nini, ziragereranye. Egome aho rero tugira tuzitangure kuzirunga. Ayo mavuta nshiramwo nayaza gufasha ibirungo kugira ngo vyinjiremwo neza, kugira bifate neza mu nyama. Aho turashiramwo ico kirungo c'inkoko ngaho, kandi ndabibutse no gushiramwo duke duke kuko ibi birungo vyose birimwo umunyu. Turashiramwo black pepper, nayo imota neza, ituma zimota neza. Ivyo birungo vyose birimwo umunyu, ndetse nubwo nerekanye umunyu simba nkiwushizemwo kuko ivyo birungo bifise umunyu. Umunyu ca ndawihoza, aho naberetse ko umunyu ndawihojeje kubera ivyo birungo bifise umunyu. Twaba dusanga dukoresheje umunyu mwinshi bikaca bibiha, tugaca dukoresha ivyo birungo vyonyene kuko navyo bifise umunyu ukwiye. Kandi uba uriyaranje ugashiramwo bike bike kugira ngo ntibihave bibana umunyu mwinshi. Reka tuvange ivyo birungo kugira ngo vyinjiremwo neza, tubivange neza. Hariho ikirungo ca nyuma ca dushirako, coco nta munyu kigira, nico kiza kuziryosha nka zimwe zo muri resitora. Iki kirungo mubona coco nta munyu kigira. Egome naco kiziryosha, zigatuma zimera nk'uko umenga ni zimwe zo muri resitora. Kiba kimeze uko. Egome aho urashiramwo ugaca uvanga. Aho twariko turavanga kugira ngo naco gifatane neza n'inyama zacu. Za nyama ziteye imiti bagenzi, za nkoko batera imiti nizo. Twariko turazirunga tuzirye nta kundi. Ego aho twari tuzihejeje tuzishira ku ruhande. Aho rero ngira ndabereke neza rero ukuntu ushobora gukata ibirayi bikabera nka birya vyo muri resitora. Abantu benshi tumenyereye dukata ibirayi muhira yacu tukabiteka, ariko bikaba bitandukanye na birya birayi vyo kuri resitora. Ugasanga hari itandukaniro cane. Ariko uyu munsi ndabereka ukuntu washobora kubikata. Uratangura ukabikata uko,
ukabikata ukamunyuma ugaca wongera ukabisubiramwo. Egome mubirabe kabisa namwe muzobikore, muzosanga ata tandukaniro rihari n'ivyo kuri resitora bivanye n'uko wabikase. Ndibaza abantu mukunze kuja mu maresitora mwama mubona ko ibirayi biba bikase uko, biba bikase uko, ariko mu mihira yacu ntabwo ariko tubikata. Egome nuko urashobora kubikata ugakata duto duto tugereranye. Yego. Ijusi y'ivyamwa, ijusi nziza, abatarabibona mugende murabibona, narasize kuri iyo video ukuntu nakoze izo juice. Karibu rero twinjoy, mwabonye Viva